Une foi parfaite, c'est ce que nous voulons. ukwizera gutunganye nibyo dukeneye kuno mugoroba dukoranye kugira ngo twizere umwami Yesu iha abagwayi bose bababaye Consacrer ce service, twashikanye igikorwa c'Imana prier pour les malades. ngo dusengere abagwaye nk'uko tubiririmba Quand Jésus est venu, ngo igihe Yesu yaza qu'il soit maintenant parmi nous, ubure abe hagati muri twebwe kuno mugoroba qu'il guérisse kandi akize abo bose bagwaye bababazwa le au Seigneur. ubitange mwami mu gihe turamuye amaso kuri wewe Donne-nous ta parole uduhe ijambo ryawe uduhe ukwizera turabigusabye mu izina rya Yesu et nous t'en remercions. kandi turabigushimira amen. Quelqu'un a déposé une terre Hari uwashize amarori hano qui elles appartiennent, peut venir. nyeneyo arashobora kuza kuyarondera. Maintenant, Ubu rero je sais que beaucoup doivent rentrer chez eux. ndabizi ko benshi bategereza gutaha iwabo Veulent aller ku travailler gihe demain. kuko buca baja ku kazi. Pour l'instant, je voudrais parler Ubu nashaka kuvuga ku ncamake mu ncamake hanyuma ndaza gusenga. J'ai reçu beaucoup d'appels Naronse narahamagawe cyane bantelefona kuba bagwaye merveilleux. ese ingene umwami Yesu akiza mu buryo butangaje ingwara. Nous avons Rero organisé ces services ko twateguye ibikorwa by'indwara byo gukira kw'indwara mu buryo budasanzwe kugira ngo dusengere bose. Eh bien, nous savons que Turabizi le Seigneur yuko est le même. umwami ni wa wundi Et nous savons kandi turabizi yuko aza gukiza abagwaye. Ibyo ndabyizera, que c'est ndizera yuko bisezeranije uko kandi bitondetswe uko muri Bibiliya. prêcher. Ntidushobora kuvuga ubutumwa bwiza bwuzuye tudashizemwo gukira kw'indwara kwa Kimana. Je vais donc Shaka rero rentrer chez moi. gutaha iwanje uyu munsi inyuma ya kino gikorwa c'Imana, kandi Imana niyabishaka De nouveau ici. mu buryo bushasha tuza turi hano kwa Mungu ukurikira kubwo gikorwa c'Imana. Nous ferons de notre mieux. Turaza gukora uko dushoboye, umwami niyabishaka tuzogaruka tunezerewe. Maintenant, frère Nevel, Ubu rero mundata Neville, Imana iguhezagire. maintenant, si quelqu'un Ubu rero nimba est curieux, hari umuntu yoba ashatse kugira ibyo amenya, Collins, uyu ni umukobwa muto wa Mundata Collins yariko arapfa, le Seigneur, hanyuma umwami aramukiza. le Père et la Mère Se wiwe na nyina wiwe ont prié et le Seigneur l'a guéri. barasenze, hanyuma umwami aramukiza. Et le spécialiste lui-même ne Umuganga akomeye ubwiwe qu'une telle chose, ntashobora kwizera yuko ikintu nk'icyo gishoboka, mais il a renvoyé comme étant ariko yaramurungitse ko yakize rwose. Raba Yesu yaraje voir de l'ennemi. kandi ubushobozi bw'umwasi bwarasanganguwe. Ubu rero Je voulais demander à quelqu'un de chanter. nashaka gusaba umuntu ngo aririmbe iyo ndirimbo, hanyuma igihe ninjira Il était déjà chanté. yariko iraririmbwa. Mbega ibyo si ibintu by'igitangaza, Cantique merveilleux. indirimbo y'ubwiza y'igitangaza ngo igihe Yesu yashika, igihe Yesu yashika. Ubu rero abantu benshi Voyage. bagira urugendo rurerure rwo gusubira inyuma. Ndanezerwa yuko Soyez venus muba mwaje pour kugira ngo la parole du Seigneur. mwumvirize ijambo ry'umwami. Eh bien, Rero je vois cela. igihe mbona ibintu nk'ivyo Envie de tout mettre en œuvre. mba shaka ko byose byokora. Murabibona, rimwe na rimwe Le diable umugwanizi de me persuader. agerageza kunyemeza akambwira ngo nta muntu n'umwe Ne pense à toi. akwiyumvira ko, Tu n'as pas d'amis. nta mugenzi ufise mwinose n'ibindi n'ibindi. Aussi, Murabizi ko nanje tentation ngira ibingerageza surmontée. ibyo ntegerezwa kurenga, Je peux dire ariko ndashobora kubwira umugwanizi de tous ces gens qui viennent ati none de si loin. bimeze gute
bariya abantu bose baza bavuye kure kugira ngo bumvirize ijambo ry'umwami n'ibindi n'ibindi. Nibyo hari uyundi muntu yaje atizera ibyo gukira kw'indwara hanyuma kuva ku Mana, hanyuma aravuga ngo ibyo yigisha hariya kujyanye no gukira kw'indwara kwa Kimana, ibyo navuga byose nuko ibyo sindabyizera. Hanyuma uyundi nawe aravuga amubwira ati umviriza, ati ndashobora kujyana hariya i Ekroni kugira ngo ndakwereke umuntu umugore yariko arapfa yicwa na kanseri, hanyuma mwe yera arabihishura, hanyuma yarakize neza byuzuye. Hanyuma uwundi muntu afise kanseri mu mushishito yabwiwe ngo uku niko uraho umwami agize nabeho, kandi yarakize. Hanyuma rero bariyumvira mbere no mu banki hose hari uruja n'uruza, abantu bose bari kubahimbaza Imana. Hanyuma uwo mugore nawe yarakize mu buryo bwuzuye. Ntakora igikorwa ciwe gusa, ahubwo akora n'iby'ababanyi. Umuganga yarabizi yuko yari afise kanseri kandi yarakize byuzuye. Ni by'ukuri ntashobora kubisigura ibyo, ariko ikibazo cyari iki, mbega hari igisobanuro kuri ibi bintu? kiragiye kera igihe Yesu yakiza impumyi, nta kintu kimwe bashobora kuvuga kuko iyo mpumyi yaregaze hagati muri bo nk'igishinga ntahe. Murabibona ni nako bimeze ku ibyo bintu byose. Imana mbega irazura abapfuye, na hano hari umuntu yazutse mu bapfuye. Mbega Imana irakiza abagwaye, hano hari abantu bahagije ab'Imana yakijije. Ni ndiho akomeye, atari nari ndiho akomeye, ariko ni ndiho akomeye, agumaho akomeye. Ni wa wundi uyu munsi, ejo hahise no mu bihe byose bidashira. Ubu rero turagiye gusoma Bibiliya ihezagiye hamwe n'igice mwese muzi, hanyuma ndaza gusengera abagwaye. Nashaka yuko dusoma mu butumwa bwiza bwa Mariko igice cya 11 ku murongo wa 22. Mariko 11 murongo wa 22. Mwese murazi uwo murongo. Aho hariho ijambo ryiza cyane. Yesu aramwishura arababwira ati mwamane ukwizera Imana. Ndababwira ukuri yuko umuntu wese yobwira uyu musozi ati shinguka utabwe mu kiyaga, ntabikekeranye mu mutima, ariko akizera yuko ico avuze gikorwa, ngo azokibona. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez nje gitumye babwira yuko iyo musenga canke musaba yuko ibyo musenga canke musaba byose mwizere yuko mubihawe kandi muzobibona. Murongo wa 25. Kandi nimwahagarara musenga, niyaba hari icyo mupfa n'undi mukimuharire, ngo so mwijuru nawe abaharire ibyaha byanyu. Murongo wa 26. Ariko nimutarira abandi, na so mwijuru ntazobaharira ibyaha byanyu. Gushika hano gusa turabona ukwizera gushigwa mu kigongwe. Nk'uko namaze kubivuga, ishengero ritegerezwa kugera aho ribona ubushobozi bw'intumwa zari zifise buriko burakora hagati muri twebwe. Ibyo nibyo tunyotewe, ibyo nibyo dushaka kugira mu buryo burushirije. Nibyo
nous serons tous bénis alors twese tuzoba abahezagiwe n'abandi nabo. Yesu ntiyakoresheje ubushobozi bwiwe ngo abukoreshe ku bwiwe bwite, ariko yabukoresha ku bw'abandi. Yari ngaho ku bw'ibyo, murabibona. Nicyo gituma umuntu avuze ngo ndafise ubwo bushobozi, mbega yogwara? Nibyo koko yogwara. Raba igihe umwami Yesu yazora umwana w'umupfakazi w'Inayini, kuko yikoreye ingwara zacu, uko ariko byanditswe ngo yikoreye byose, abikuraho, aca mu bintu byose, ibintu bishobora kudushikira, kugira ngo abe udusabira mwiza abereye. Nk'akarorero, igihe yabwira umugore hafi y'iriba, ndizera yuko buri jambo ryose ry'Imana ndizera yuko ari ry'ukuri. Abantu banegura ntibabyizera. Umuntu umwe yavuze umunsi umwe avuga ngo igihe Yesu yarongeka intumwa abigishwa biwe kurondera uriya mwana w'indogobwe na nyina wayo, ngo yari yamaze kubitegura. Oya byose byagenye uko n'Imana. Nk'akarorero, mwene data Dao yagwaye, murabe igihe nahishurirwa yuko azokira kandi yuko azogaruka mu gikorwa c'Imana. Murabe ntiyashobora kubona, byari bikomeye cyane kuri we, ariko yari inyishu kuri we. Yari muri kijya cyuma gitanga ipepo cyo kwa muganga, impwemu, nta byizigiro byari bihari, ariko haravuzwe ngo azogaruka mu makoraniro, uzomwakira, kandi nibyo byabaye. Narabivuze ndabibwira abana bawe, Imana kandi yarabisohoje. Raba umwene data nk'uyo mukundwa yicaye hano uyu munsi, kandi ibyo rero ntitwari twabyumvikanye imbere y'igihe, ahubwo ni Imana yabigenye uko ikora ibintu byose ikabikora neza. Ubu rero abo banegura baravuga ngo igihe Yesu yafata iriya mikate 5 ngo ikagabura 5,000, ngo byari ibikate binini gose. Rero nashaka kubabwira ibi, akana gato k'agahungu niko kabizanye mu kadobo, murabe. Ariko abo banegura misi yose bazokwama baronka ikintu cyo kwitwaza kugira ngo ntibashake kwizera. Rero ibyo nta kintu na kimwe bihindura ku ijambo ry'Imana, murabizi neza. Ubu rero turashaka kuvuga ku bijyanye no kwizera, uburyo bwiza bwo kwizera, ukwizera gutunganye. Icyo ni ikintu gihambaye. Rero muri Bibiliya turabwirwa yuko ukwizera kuzanwa n'ibyo twumva biva mu ijambo ry'Imana. Ukwizera kuza twumva ijambo ry'Imana. Ntushobora gukizwa udafite ukwizera. Ukwizera ni ikintu kiremegwa muri wowe n'ubuntu bw'Imana mu gihe uri kumviriza ijambo ry'Imana. Ubu rero shaka kubazanira ibyo bintu byose mu kwizera, kugira ngo mube abiteguriye agace k'amasengesho. Mutegerezwa kwizera yuko Imana ihari kandi yuko ari iyihemba, itanga impembo kuri abo bose baza kuri yo bakayirondera. Atakwizera ntibishoboka ko duhimbara Imana. Murabe, biciye mu kwizera, barabizi ko biciye mu kwizera niho mumenya ko Imana ihari kandi ko iri ngaha. Mu kwizera niho mushobora kwifatira ku majambo yayo. Murabe, ibintu byose ushobora gufatisha imyumvire y'umubiri, ibyo ntibikiri ukwizera. Umuntu aje ku Mana ategereza kwizera ko Imana ari iri, kandi ategereza kuba yiteguriye kumva ijambo ry'Imana. Mutegerezwa ubwa mbere kwizera, mukizera yuko iyi Bibiliya ari ijambo ry'Imana, hanyuma mukaza ku Mana nk'uko nyine ijambo ry'Imana rivuga. Murabona yuko ibintu byose ijambo ry'Imana rivuga ni iby'ukuri. Ibihushanije n'ibyo ni kinyoma.
Abraham a cru. aburahamu yizeye imana La voix du Seigneur lui avait parlé. igihe ijwi ry'umwami ryari ryamuvugishije yararindiriye imyaka 25 kugira ngo isezerano rigumweho. Yizeye imana, Il ne s'est pas laissé ntiyigeze areke ngo azimizwe no kutizera ku bijyanye n'isezerano ry'imana, ariko yabandanije kuba ukomeye mu kwizera, azi yuko imana ishoboye gusohoza iryo sezerano et de l'accomplir. no kurishitsa. Parole de foi. Amajambo yo kwizera atihenda Quelle kuri ayo des paroles infaillibles. amajambo atihenda yo kwizera niyo majambo dushobora gushingira ko kandi n'ibyo Imana yasezeranje. Murabe ko mu Baheburayo 11 turabwirwa yuko ukwizera La substance. ni igifatika, ni urubuto, n'ibihari bifatika mu bintu uba wizigira. Hariho abantu benshi baturanka gukira kw'indwara kwabo kubera yuko biyumvira yuko ukwizera Qu'elle n'est pas. ngo bibaza ko kwizera ari ikintu bakibaza ikintu uko kitari, bibaza yuko ari ikintu gusa umuntu yoshobora kwibaza akemera gusa, ahubwo ukwizera ni urubuto, ni ikintu gifatika gihari. Regardez, écoutez. Murabe ko murabe mwitonze yuko ukwizera Pas une simple. kwizera si ibintu byo kwikanga kwibaza gusa ngo wemere gusa, ni ibintu by'ukuri bifatika bihari nk'uko imyumvire itanu y'umubiri wanyu iri. Nk'akarorero, uburyo ijisho ryanje rinyereka ikintu, uburyo ikiganza canje gifata ikintu, ivyo ni ibintu biba bifatika bihari. Ni nako bimeze ku bijanye no kwizera. Ukwizera ni ibintu bifatika bihari, si ibintu umuntu yibaza, si ibintu umuntu yibajije. Igihe wumviriza umuziki, umwumvire wo kumva uvuga ibyo ari byo. Murabona, ntushobora kugira ukundi wobigaragaza kiretse uko nyine biri. Ni nako bimeze ku bijyanye no kwizera. Ukwizera muraguhabwa, nta kintu na kimwe cy'amayobera kirimwo. Oya, nimwumvirize, iyi ni inyigisho y'ubwina ikomeye hano. Ni ikintu muba mufise, si ibintu mwikanze, si ibintu mwemeye gusa, ahubwo murabifise. Ni ibifatika mufise ubwanyu, ikintu nyine muba mubona, canke nk'uko muba mwicaye mu modokari muriko muratwara imodoka. Ubu rero ko mwicaye mu makoraniro hano, ibyo ni ibintu bifatika byuzuye, ni bihari bifatika, si ibintu gusa byo kwikanga, si ibintu gusa byo kwemera gusa, ahubwo ni ibintu bihari bifatika. Ibyo rero mubihabwa igihe muriko mwumviriza ijambo ry'Imana, igihe muba muriko murumviriza ijambo ry'Imana. Aho niho hashimikira ukwizera gutunganye. Ni byiza. Ubwo rero uko kwizera ni kuri mu muntu, ni kuri mu ideni, ariko uko kwizera kuba kwimbitse gushimitse mu Mana. Murabona, ukwizera kuza uriko wumviriza ijambo ry'Imana, atari ku bijanye n'ibindi bintu umuntu uyu yakoze canke yigeze kuvuga canke ngo wakore, ariko bijanye n'ivyo Imana ivuga mu ijambo ryayo. Iravuga ngo ijambo ryose ry'umuntu ribe ikinyoma, iryanje ribe ukuri. Rero ni isezerano ry'Imana, kandi kuri benshi bagira ibintu gusa bikanga muri bo, ntibabone rero itandukaniro. Murabona, hategerezwa kuba hari igifatika gihari nk'urubuto, hategerezwa kuba harimwo ikintu gifatika gihari. Murabona, igihe mubonye nk'igiti cyangwa nk'akarorero, igihe muteye urubuto, igihe kiriya kimera kiba gitanguye gukura, muramenya icyo mwabibye. Ni nako hano bimeze ku bijyanye n'ijambo ry'Imana. Murabona, birahungabanisha cyane, kubera yuko
Parce qu'à chaque fois, kubera yuko la parole de buri Dieu gihe est ijambo ry'imana ririshuye rikishyura nk'ukuri n'iby'ukuri. murabona imana ishaka yuko position, mufata igihagararo cyanyu mu ijambo ryayo. nta kintu na kimwe yigera ikora ihushanije n'ijambo ryayo. Dieu nous ramène à sa parole. imana itugarukana ku ijambo ryayo. Quand la foi vient rero de nk'ibikurikira la prédication, ukwizera kuva mu butumwa twumvise bw'ijambo ry'imana. maintenant, ubu rero la foi ukwizera est la substance. ukwizera ni urubuto Dans les igifatika Hébreux, mu cete cy'abaheburayo ce qu'est la twabonye ibyo ari byo ukwizera kandi n'ingene batura ababa bagufise. maintenant. ubu rero Dieu imana veut se manifester. ishaka kwigaragaza, Mais ariko il doit d'abord pouvoir opérer itegerezwa ubwa mbere kubanza kurema uko kwizera muri mwebwe. fasser quelque chose. si uko mugira ikintu mukora, Autorité. nta kugira icyo mukora mudafise ububasha buva mu kwizera. Maintenant, ubu rero je veux shaka que vous compreniez shaka yuko mutahura by'ukuri ibyo bintu, kuko l'Église ishengero doit s'élever ritegerezwa kuduga mu bushobozi bw'imana. très proche. turi hafi cyane y'iherezo, kandi ishengero ritegerezwa kwakira ibintu by'imana, ariko hategerezwa kuba ukuduzwa mu bushobozi bw'imana. Maintenant, si ubu rero quelqu'un umuntu avuga ati mwene data Branham, la mbega lumière, vous savez, uyu ni umuco, murabezi ijisho ryanjye ribishingira intahe yuko uwo ari umuco. rero ndaraba je la regarde. ndawuraba uwo muco, mbega ni gute nokwihenda imyumvire y'umubiri wanje oshinga intahe icyo mbona n'ibyo numva n'ibindi n'ibindi. ariko hano turi ko tuvuga ibintu byo mu buryo bw'imwemu. ijambo ry'imana rirabishingira intahe, twebwe tubifatira mu kwizera, hama tukamenya ko bimeze uko nyine. Ainsi, uko niko umwami avuga atubwira, kandi kuri twebwe rero ni uku nikoraho agize. que dit un homme, si ibyo umuntu avuga, Dieu ariko ibyo imana ubwayo ivuga mu ijambo ryayo. kandi porte le fruit de la amashami aba arimo ubuzima bw'igiti. Voyez, Dieu n'a pas murabona de personnes qui ont imana ntikeneye abantu bafise gahunda zabo bwite, imigwi yabo bwite, ibindi n'ibindi. imana ikeneye umuntu wese ku giti ciwe. imana ikoresha abantu ku giti cabo, abantu bafise urwo rubuto rwo kwizera, bataba bafise ibyo kwemera gusa, ariko bafise ukwizera gutunganye. ni ibyo nyine ndiko nshaka kuvuga kuno mugoroba, ukwizera gutunganye, atari ibyo kwemera gusa. Eh bien, vous dites rero kumbure uvuga none ati ni gute rero twogira uko kwizera. rero cela prouve dans vos actions ibyo bigaragaza yuko mu bintu mukora, foi ou non. biragaragaza niba mufise ukwizera cyangwa mudafise ukwizera. nibyo Voyez cette foi par murabona uko kwizera gutunganye kubagarukana bitumbereye ku mana. nta kundi kuntu mwabigenza kiretse kugendera mu nzira zayo, mugafatira imana biciye ku ijambo ryayo. igihe entrer dans la ligne de mwinjiye mu murongo wo gusengerwamo, muba muzi isezerano iryo imana yatanze. murabona ce que les sens ibintu byose izi ngingo, izi myumvire isanzwe itwereka, tugaragaza, ni ibintu bifatika by'ukuri mu bintu nyine bisanzwe bya hano ku isi. ce que Dieu ibintu byose ijambo ry'imana rivuga a une supposition si ibyo kwibaza, si ibyo gufata nk'aho, ariko ni ibidakekeranywa bishinze by'ukuri. ni ukwizera gutunganye gushingiye ku masezerano y'imana, gushingiye ku ijambo ry'imana. murabona ce que dit tel ou tel ibi si ibyo uyu cyangwa uwundi muntu avuga, ariko ni ntakuka de la foi bidakekeranywa ko by'ukwizera, kubera yuko ni imana yabivuze. murabe ko ukwizera vraie foi ukwizera k'ukuri est fondée sur la parole de gushingiye ku ijambo ry'imana, gushinze mu ijambo ry'imana, ni ibintu bifatika by'ukuri. nk'uriya mugore ku iriba Elle a appris. yarabimenye, Voyez, yarabifashe arabyemera, le
uriya mugore nawe yarafise umugore wo kuva amaraso, yaravuze ati nokora gusa ku buyonga bw'impuzu ziwe. Murabona, ukwizera gutunganye gufatira Imana ku ijambo ryayo, uko kwizera gutunganye kuremwa na Mpwemu Yera. Nuko kwizera nyene gutunganye niko gushobora kumukorako kuno mugoroba. Ni ukwizera nk'uko uko niko dukeneye. Rero turabona yuko abigishwa ntibagize uko kwizera mu buryo bwihutihuti, mu buryo bwihuse. Nibyo Kristo yagendana nabo, ariko rero Kristo yaje kuba muri bo. Ni nyuma yaho niho bagize uko kwizera gutunganye biciye kuri Mpwemu Yera. Ubu rero mwobaza muti nibyo bari bafise ukwizera gutunganye. Turabibona kuri biriya byigeze gushika uriya muhungu batashobora gukira. Se we yaraje kuri Yesu aravuga ngo abigishwa bawe ntibashoboye kumukiza. Murabona, hanyuma mu nyuma baje kubaza ati ni kubera iki mbega tutashoboye kumukiza? Yesu arabishura ngo ni kubera kutizera kwanyu. Murabibona, kubera kutizera kwanyu. Bari bafise ubushobozi, Yesu yari yarabahaye ububasha, ariko ntibari bafise ukwizera guhagije kugira ngo batangure gukoresha ubwo bushobozi, ubwo bubasha. Murabona, bategerezwa gukoresha ubwo bushobozi bufatanije no kwizera, kuko naho gusa ibyo bishobora gukoreka bikaba. Murabona ibyo nshaka kuvuga? Birakwiye ko haba ukwizera. Rero turabizi ibintu bishobora gushika biciye kuri uko kwizera, ariko dutegerezwa ubwa mbere kuba dufise uko kwizera imbere y'uko ubwo bushobozi bw'Imana butangura gukora. Raba, ibyo nivyo ishengero rikeneye uyu munsi. Nibyo ukwizera gutunganye kuremwa n'ubushobozi ubwabwo bwa Mpwemu Yera. Ukwizera yuko ibintu bihambaye bishobora kuba. Ukwizera gutunganye kuremwa na Mpwemu Yera. Kandi rero ubwo ca tugendera muri uko kwizera, tuba tubizi kandi dushobora kuvuga ngo mu izina rya Yesu Kristo haguruka, tambuka, kuko uko ari kumwami avuze. Kandi ibyo bitegerezwa kuba igihe ukwizera gutunganye. Nibyo miliyoni w'abantu buhagarara ngaho, ntimugire ubwoba nimba mufise ukwizera gutunganye. Murabona, Yosuwa yahamagaye abakuru b'Abisirayeli. Yari abizi yuko isanduku y'isezerano y'Uhoraho itegerezwa kugarukanwa mu bwoko bw'Imana. Murabona, mu mubabaro wiwe atangura gusenga. Mu gihe rero yariko aragwana, arategeka, aravuga ngo izuba nirihagarare n'ukwezi niguhagarare, kandi ibyo bikoreka uko nyene. Kubera iki ibyo nyene byategerezwa gushika? Yavuganye ukwizera, avugira mu kwizera, kwari ukwizera gutunganye. Kandi izuba n'ukwezi ntivyanyiganyize umunsi wose rirarenga, umunsi wose urahera. Kubera iki? Umuntu yavuganye ukwizera, hanyuma ibyo birashika. Ubu rero murabe, izuba ryahagaze mu kibanza n'ukwezi guhagarara nyine. Mbega ibyo byari biki? Kwari ukwizera gutunganye, ugufatira Imana ku ijambo ryayo, kandi kugashyira mu bikorwa ibyanditswe. Ibyo byarabaye. Ubu rero abantu benshi baravuga
ati ni gute none tworonka mwe mu yera nshobora kweshura gusa ati naramuronse yaraje kuri jewe atari uko twoba tugize icyo tubizi ko kw'agace gusa kw'ibijyanye n'ingene byubakika ariko ubwacu tugashobora kugira umwimenyerezo mu bushobozi bwamwe mu yera. ibyo ni byo nyamukuru. murabona yesu yahaye abigishwa biwe ububasha ku bushobozi bwose bw'umugwanizi, gukira indwara z'uburyo bwose, kwirukana abadayimoni n'ibindi n'ibindi. murabona ariko nubwo biri uko baraza baramubaza ati kubera iki mbega tutashoboye kubikora. murabe ijambo ryarababwiye ngo ndabahaye ububasha. amen. ngo ndabahaye ububasha. bari bafise ubushobozi ariko ntibari bwagire ukwizera kugira ngo batangure gukoresha ijambo ryari muri bo. murabona ibyo ndashaka kuvuga. yesu niwe yari ijambo kandi yari afise ukwizera kugira ngo arikoreshe. ubu rero sindabizi, sinzi mwe icyo ribereka mwebwe, icyo rikora byose muri mwebwe. murabona uwo yari afise ukwizera, yari afise ubushobozi, ariko nubwo biri uko akavuga ngo nta kintu na kimwe nshobora gukora nikoreye ubwanje, nje ku bwanje. yari ijambo kandi yari abizi, yari yashize ukwizera kwiwe mu mana, mu ijambo ry'imana. murabibona yari we jambo kandi yari abizi kuko ibyanditswe byari byaravuze imbere y'igihe ibyo yari agiye kuzokora, kandi ibyanditswe ntibishobora gukugwaho, ntibishobora kubanyugwa, ariko byose byategerezwa gusohoza. yategerezwa kubyizigira byose. nimba yarashobora kubikora, ni kubera iki natwe tutokwizigira mu byo imana yadusezeranije? murabona yari afise ukwizera, nicyo gituma ibyo bintu byose byasohoza. nimba murabizera, nta kundi kuntu byogenda kiretse uko kwizera gutanguye gukora. nta kundi kuntu byogenda kiretse ukwizera gutanguye gukora, kuko uko niko byanditse ngo ibi bimenyetso bizokurikira abazoba bizeye. murabona ibyo nshaka kuvuga. dugira icizere mu mana. murashobora gusoma muri Yohana wa mbere, Yohana wa mbere igice cya 3 umurongo wa 21 ngo nimba imitima yacu itaturega tadutsindisha dushira amanga, tugira ibyizigire mu mana, tugira umunezero, tugira ubushizi bw'amanga. murabona nimba ari ikintu mwakoze kibi, nta nimushobora nta bushizi bw'amanga mugira. mutegereza kubanza gukosora icyo kintu mugisha muri gahunda, kuko icyo kintu kirabatsindisha. ariko nimba atakintu kimwe kibatsindisha, hakaba atakintu kimwe gihari hagati yanyu n'imana, aho rero murashobora gusaba ikintu cyose mushaka kandi ibyo muzobihabwa. bibahagije gusa ko mwizera kandi ibyo bigashika. murabona mutegerezwa kuba mufise ko kwizera mu byo muri ko murakora, mutegerezwa mufise ukwizera mu ijambo ry'imana. murabona yesu yarabizi mu gihe ciwe kandi yashobora kuvuga. mbega dawidi ntiyavuze imbere muri za zaburi, mbega abahanuzi ntibabivuze imbere y'igihe? murabona niwe yari umutsima w'ubugingo, yari igiti cy'ubugingo, yari wa wundi, yari intango kandi yari iherezo, yari ndiho akomeye. yari afise ukwizera gutunganye nka Mesiya yarobanujwe amavuta muri icyo gihe. ijambo ryarahishuwe riragaragara. igihe ijambo rero ryinjiye muri mwebwe, nawe ritegerezwa kugaragara niba mwizera. murabibona kuko uko kwizera nyene kuba kuri muri mwebwe, kuko iryo jambo nyene riba riri muri mwebwe. ni murabe nshaka kubereka ikintu mu by'ukuri ukwizera icyo ari cyo. aho rero nta gitutu na gito cyo gukekeranya kiba kigisigaye igihe muri abahungu n'abakobwa b'Imana, kuko
muri Yesu Kristo nk'umwana w'Imana, ijambo ry'Imana ryarigaragaje kandi ryarasohoje. Yesu yaravuze ngo nimba mutanyizera nimwizere basi ibikorwa byanje. Murabona ibikorwa byari ikimenyamenya c'ivyabaye. Murabona yari amasezerano y'ijambo yo muri ico gihe. Rero turayabona ubu rero tukayabona muri kino gihe. Yesu yashobora kuvuga akavuga kiriya gihe kera akavuga ngo ninde yonyereka niba mu buzima bwanje n'ibikorwa byanje bidashinga intahe ico Mesiya yategerezwa gukora ko bitashitse, ivyo Mesiya yakora ko bitashitse. Murabibona, hanyuma yarabandanije aravuga ngo ibikorwa nkora namwe muzobikora igihe gito, ese nizosubira kumbona ariko mweho muzombona. Murabona, kandi ari muri twebwe. Nimurabe, Yesu aravuga ngo data yandungitse ari muri jewe, rero natwe uwaturungitse ari kumwe natwe. Murabona, ni ikimenyamenya kiri mu byanditswe, ni ikimenyamenya cyo mu byanditswe yuko amajambo ya Yesu arayukuri. Ibimenyetso bizokurikira abazoba bizeye, bizokurikira abazoba bizeye. Ni gute mbega mushobora kuvuga ko muri abizera hanyuma mugahakana ijambo? Ni gute mbega mwovuga ko muri abizera hanyuma mukihakana ijambo? Ibyo ntibishoboka. Oya, uko niko byanditswe ngo ibimenyetso bizokurikira abazoba bizeye. Ibintu bikageraho nimba mwizera mu by'ukuri, atari ukwizera gusa kw'igikorano ariko ukwizera kuremwe namwe mu w'Imana ubwako. Aho rero amasezerano azotegerezwa gusoza kuko riba ari ijambo ry'Imana. Ndaba mbega sinavuze uburyo dutegerezwa kwiyambura ibindi byose kugira ngo tugamburukire ukugomba kw'Imana, kugira ngo ijambo ry'Imana rishobore gusohoza mu buzima bwacu. Nibyo murabona, ijambo riragaragazwa. Ishengero ritegerezwa guhaguruka rigashika muri ico gihagararo kugira ngo ijambo ry'Imana rishobore gusohoreza muri ryo. Murabe, umuntu wese ahakana ijambo ry'Imana ni umubeshi. Ijambo ryonyene niko kuri. Nibyo icyo Bibiliya cyose ivuga ni ic'ukuri, ibihe bidashira, biba ari bifatika, bihari ibihe byose. Rero mbega Yesu yavuze iki muri Yohana 15? Aravuga ngo nimwaguma muri jewe amajambo yanje aguma muri mwebwe, muzoshobora gusaba ico cyose mushaka kandi ibyo muzobihabwa. Murabibona, yarazi uwo ari we kandi yarafise ukwizera kwararemwe. Hanyuma akavuga ngo nimwaguma muri jewe amajambo yanje aguma muri mwebwe, mushobora gusaba ikintu cyose mushaka kandi ibyo muzobihabwa. Murabona, nimba muri abakristo batumva ugutsindishwa na guto, niba imitima itabatsindisha, aho rero mushira amanga, mugira umunezero, mugira ubushizi bw'amanga bw'umunezero imbere y'Imana. Ntacyo bitwaye ikintu uko cyacu kimeze, kiretse uko kwizera gutunganye guhishuwe mu buzima bwanyu bikaba urubuto, atari ibintu umuntu yibajije, ibintu yemeye gusa. Nubwo umuganga ababwiye yuko muri ko murapfa mwicwa na kanseri, ibyo nta kintu na kimwe bisiguye igihe mufa mufise urwo rubuto rwo kwizera, mufatira Imana ku ijambo ryayo. Ukwizera nyakore gushobora gufatira Imana mu ijambo ryayo. Ni urubuto rwiwe. Murabibona nk'uko abantu zigiragiye kera, nk'uko Eliya n'abandi nk'uko bakora, baraseruka bakaba bafise ukwizera gutunganye inyuma y'uko ijambo ry'umwami riba ryamaze kubashikira. Eliya yarabizi yuko yakoze ibintu byose nk'uko ijambo ry'umwami rivuga, kandi yashobora gusaba umuriro uvuye mu ijuru. Murabona, Imana yishurisha umuriro niyo Mana nyakuri.
murabona si ibintu si ikintu gusa twaba twibaza gusa ngo twiyumvire ko ukwizera gutunganye gushingiye ku masezerano atunganye y'ijambo ry'Imana, kandi turabona yuko Imana irayemeza ahantu hose baba bayizeye bakayizigira, mbere no mu bantu bose kuri Aburahamu nk'akarorero yarizera Imana. Ni gute mbega byari kugenda ukundi? Murabe, yari yaronse isezerano, ijambo ry'umwami, umwami yari yaramuvugishije kandi yari yizeye Imana, hanyuma ibyo abiharugwa ko nko kugororoka. Ni nako bimeze ku bijyanye na Eliya n'abandi bahanuzi bose, ijambo ryari ryarabivuze kandi ibyo birashika. Niyo Bibiliya nyene uyu munsi kandi niyo Mana nyene. Mwaronse urubuto, ukwizera gutunganye, amasezerano yose y'Imana na yanyu. Kandi abantu benshi baraza bavuye mu ndimi nyinshi zitandukanye, Imana ikabafasha bose. Bakunze kumbaza ikibazo ati, mbega Mwene Branham nta bwoba ufise bwo kubwira ibintu abantu bava mu bihugu bitandukanye? Nta na rimwe. Igihe uyu munsi amishuriye yuko George Washington ategerezwa kuzuka mu bapfuye, noca njayo ubu nyene, kandi noba nzi yuko ibyo bitegerezwa gushika kubera yuko Imana yoba yabivuze. Murabe, kira gihe kera, igihe nari hariya muri Finland, hanyuma uriya mwana w'umuhungu yari yapfuye, yategerezwa gukanguka, yari yapfuye apfira hakurya y'ibarabara, yagonzwe n'imodokari, yari yapfuye. Naramuravye, hanyuma nza kumenya yuko ibyo bisa neza na neza niyerekwa iyo narabonye imyaka imbere yaho. Hanyuma naravuze ati, uku niko uraho agize, uko niko umwami avuze. Nabanje kwitegereza ibikikije aho hantu, hanyuma nza kumenya, ndamenya yuko ari neza neza ari ibyo bintu nari nareretswe muri iyo yerekwa. Hanyuma nashoboye kuvuga, ndavuga ngo uku niko umwami avuze. Uyu muhungu, umwana w'umuhungu natagaruka ngazuke mu minota mike, aho rero ndi umuhanuzi w'ikinyoma, ndi umuhanuzi w'ikinyoma. Ibyo ntibitashika, kandi muze gushobora kunyirukana muri Finland. Ariko muri uwo mwanya nyene ibyo byarasoje, uwo mwana w'umuhungu yaragarutse arazuka. Murabona ukwizera gufatira Imana ku ijambo ryayo. Imana yari yambwiye, imbwirira mwiyerekwa. Murabona, ariko iyoba iryo yerekwa ryari riwushanije n'ijambo, ntimukabyizere. Iyerekwa ryose rivuye ku Mana riba rihoza n'ijambo ryayo. Ico ijambo ry'Imana ryose rivuga bibereye ko tubyizigira, kandi turabizi yuko dushobora gufatira Imana ku majambo yayo. Nibyo, Imana itegerezwa kubihagarara ko ukwizera gutunganye gufatira Imana ku ijambo ryayo. Ntimuba mukwiye kugira ubwoba gufatira Imana ku ijambo ryayo muri mu masengesho. Ibyo bitegerezwa gushika nk'uko byagenze kuri ya mugore uriya yava amaraso, uriya yo gutakaza amaraso. Yesu yari afite ukwizera gutunganye, yari we jambo. Namwe mutegerezwa gucika umwe na Yesu. Ijambo ritegerezwa kuba muri mwebwe nk'uko Yesu yabivuze. Aravuga ngo, nimba amajambo yanje ari muri mwebwe namwe mukaba muri jewe, mushobora gusaba ikintu cyose mushaka kandi ibyo muzobihabwa. Mwizere ibyo musabye yuko mwamaze kubironka, kandi ibyo muzobihabwa. Murabona, iryo ni isezerano rya Yesu.
Il nous a dit, rero si vous demeurez en moi, yaratubwiye ngo nimwaguma muri jewe ijambo ryanje riguma muri mwebwe mushobora gusaba ikintu cyose mushaka. Mumenye rero igihagararo cyanyu muri Kristo guhera mu byanditswe mwebwe nk'abizera. Rero murabona mutegerezwa kumenya igihagararo cyanyu c'est dans laquelle Dieu vous ico a Imana yabashizemwo muri Kristo. Murabona veut l'apprendre. ni murashobora kubifata bice ku ijambo ryiwe n'amasezerano yewe bigasoza Doivent s'accomplir. bitegerezwa gusoza kuko Imana ihagarara ku ijambo ryayo. Uko ariko byamye bimeze kuri abo bose abo dusomera ibyanditswe byabo muri Bibiliya bashinze intahe Ils ont fait. ku byo bakora, bashingisha intahe yuko bafatira Imana ku ijambo ryayo. Mwizere yuko ibintu byose musabye yuko mwamaze kubihabwa, hanyuma mumenye igihagararo cyanyu cy'uwizera, mumenye ibyo Imana yabateguriye, kandi nimba ubuzima bwanyu butabatsindisha, aho rero mushobora gufatira Imana ku ijambo ryayo kandi izotegerezwa kuryemeza. Bien sûr. Nibyo Qu'est-ce que c'est? mbega ibyo ni biki? Nous pouvons prendre Dieu. dushobora gufatira Imana ku ijambo ryayo. Après tout, il est le même. Inyuma ya byose ni wa wundi, aguma ari wa wundi. Ntacyo bitwaye amasezerano ayo yaduhaye, uwayatanze azoyasohoza. Quelles que soient les promesses que nous avons. Ntacyo bitwaye amasezerano dufise, nta kundi kuntu byogenda. Soko twebwe tugira icyo dukora ku ruhande rwacu, ariko ni ukwizera Imana ibyura mu mitima yacu biciye ku ijambo no kuri mwe mu wayo. Peu importe. Ntacyo bitwaye Bien, nous prions. inshuro dusenga, L'attitude du cœur. kireka inyifato y'umutima imeze neza imbere y'Imana igororotse, atari uko tuzogera gutsindishwa. Aho rero nicyo gituma ibintu byose bitegerezwa kubanza gushirwa muri gahunda, bigatondekwa imbere y'uko Imana igaragaza ubushobozi bwayo n'ubwiza bwayo. Aho rero Quelqu'un a peur. umuntu afise ubwoba bizomushikira. Qu'il craigne. Icyo atinya cyose C'est ce qui s'est passé avec niko byagenze hamwe na Yobu. Yavuze ngo, aravuga ngo icyo natinye nicyo cyanshitseko. Voici que ce que nous Raba ko ibyo dutinya biradushikira, croyons, kandi ibyo twizera nabyo biradushikira. Murabona, si vous craignez qu'il vous arrive quelque chose, mutinye yuko ari ikintu kibashikira, mutinye yuko hari yuko bashobora kubasengera ntimukire, ne serez pas guéris. ntimuzokira. Ariko niba mwizera mukizera yuko mugiye gukira, mwakize, muba mufise urwo rubuto, kandi ibyo bitegerezwa gushika. Byose bivana n'inyifato yanyu. Murabona, Même si vous allez chez le médecin, mbere mugiye no ku vous devez muganga, avoir confiance dans le médecin. mutegereza kuba mwizigira uwo muganga. Bitameze nk'uko Il ne vous aidera pas. Il ntashobora ne va pas ntashobora kubafasha. Ayez confiance Nko kimwe mugire dans le médicament, ou alors vous devez mwizigire iyo avoir miti confiance. mwizigire iyo miti muriko muremera, ariko bitameze nk'uko nayo ntishobora kubafasha. Nibyo byose bivana no kwizera kwanyu n'inyifato yanyu. Petero ntiyagize ubwoba. La parole du Seigneur lui Ijambo ry'umwami yararibwiwe, hanyuma agendera ku mazi. Murabe, ariko hanyuma inyuma y'uko yari amaze kugendera ku mazi, nous ne savons pas combien de temps. ntituzi igihe canke gushika ngo ni hehe yoba yaragendagenze hejuru y'amazi, Quand il a ensuite ariko regardé le igihe vous voyez, yaraba imipfunda, mais il a dit, Seigneur, si c'est toi, murabe yaravuze ngo, moi. mwami nimba ari wewe mbarira nze kuri wewe. Et Jésus dit, viens. Yesu aramubwira ngo ingo. Déjà, il sort. Aho nyene asohoka mu bwato atabajije ikibazo, yarabizi M'a parlé ngo umwami yamvugishije, yampamagaye, et je m'en vais. burenda agiye. L'instant d'après, il Akanya kakurikira sur l'eau. yariko agendera ku mazi. Oh, mbega ibitangaza. D'abord, quand il a Ubwa mbere regardé les ni vagues, igihe yatangura kurabira imipfunda, alors le Seigneur lui a tout de suite tendu la main. umwami ubwo nyine yamuramburiye ukuboko. Voyez, Rero quand il murabe ko raisonnait, quand il a craint, igihe yatinya, igihe yatangura byo kwiyumvira, cela kwibaza, lui est arrivé.
byaramushikiye n'igihe naho yizera yarashoboye kugendagenda. Byose bivana n'imyifato yacu. Nimba twizera ibintu byose birashoboka. Niko rubuto dufise, niko kwatura kwizera kwacu, kuko niko ijambo ry'Imana rivuga. Ni ukwizera gutunganye niko turonka, ni ukwizera gutunganye niko turonka bifatiye ku ijambo ry'Imana biciye kuri mwemu w'Imana. Ubu rero sige umuntu avuga ngo ubu rero ngo ngira ndabe ngo nimba ibyo biza gushika, nimba biza kuba. Igihe muhagaritse kwiyumvira hanyuma mugatangura kwizera, mugatangura gufatira Imana ku ijambo ryayo, ku majambo yayo nk'uko Aburahamu yabikora. Aburahamu ntiyigeze araba ugupfa kumwe umubiri wiwe wari akaheze wapfuye. Yaravye ku Mana, amenya ko Imana ishoboye kugumya ijambo ryayo. Nevyo uko niko kwizera gutunganye. Murabona, Yesu yarabaye mw'isi iyo atamuntu n'umwe yarafise ko iciyumviro. Iyo yari isi y'ukwizera gutunganye. Muri iyo si y'ukwizera gutunganye, natwe turayugururiwe nk'abakristo, dushobora kwinjirayo. Ndizigara yuko muza kubitahura. Dushobora kugendagendera mu kwizera. Byacitse urubuto ku bwacu rero, kuko umugeni agizwe ibimukoze n'ibigize umukwe, kandi umugeni ategerezwa gushirwa mu mero aho ategerezwa kuzamurirwa kugira ngo azamurwe. Ari ikintu gitegerezwa kuba kivuye ku Mana kuri umwe wese muri twebwe. Murabona, twarabatijwe na Mwemu Yera mu mubiri w'Umwami, kandi ubu rero tubayeho mu kwizera, tugendera mu kwizera. Rero ntuba ugishobora gutahurwa n'isi yose, kuko uba ugendera mu isi yo kwizera. Arazi ko uko kwizera, uwo muntu abazi ko kukwizera kutigera kwihenda. Murabibona, si ikintu c'amayobera, oya, ni ukwizera gutunganye. Nivyo turiko turavuga. Tugendana n'Imana gusa mu isi yo kwizera. Ibyo ari byo byose nta gukekeranya kuba guhari, oya, nta n'umwe. Mbere n'umugwanizi ntashobora kubaka ico Imana iba yabahaye. Ukwemeza kuzuye kukwizera bidashobora kwihenda. Murabona, nta kintu kimwe c'amayobera muri ivyo, ariko ni ukwizera gutunganye. Mu bizera baratwigisha ngo nitwagwanya umugwanizi azoduhunga. Ni gute mbega uwo mugwanya? Murabona, mutegereza kumutera umugongo. Murabona, ntimukeneye kumwumviriza, ntimugikeneye ibyo. Ahubwo ufise amatwi niyumve gusa ico Mwemu abwira amashengero. Ibyo umugwanizi avuga ntimukeneye kubyumviriza, oya, nimwumvirize ico Mwemu abwira amashengero. Ufise ugutwi ko kumva niyumve ico Mwemu abwira amashengero. Raba ko ufise ukwizera, uwo ugutwi kuguruye arabona, ufise amaso yuguruye arabona, ufise ubwenge arakira. Ku bandi ntibishikirwa, ariko ufise uko kwizera gutunganye arinjira muri ibyo bintu by'Imana bikamushikira, akabihabwa. Ibintu byose Imana ivuga, tuvuga amen kuri ibyo. Ni ukwizera gutunganye. Umugwanizi ntazoguma umwanya muremure akikije abantu nk'abo. Baba bamaze kumutera umugongo, badashobora kumviriza ibintu aguma avuga mu mugongoshwe. Bo bumviriza gusa ivy'Imana ivuga mu ijambo ryayo.
umugwanizi aje yose akavuga ngo haranditse, turashobora kwishura ngo kandi ahandi haranditse, kandi ategereza kuturekura akaja kure. Ese ingene bitangaje! Yesu yaravuze kiriya gihe kera, aravuga ngo ntukagerageze uhoraho imana yawe, Satani herera inyuma, kuko haranditse. Raba, Satani yagerageje umwami imana yacu, ariko umwami yamwegereye n'ijambo, aramubwira ngo ntukagerageze umwami imana yawe. Murabona, Yesu yaciye muri ibyo bintu byose. Rero murabe ko ukwizera gutunganye kuremwa n'umwami bwiwe, ukwizera gutunganya kuraza kukarenga ibintu byose dushobora gucamwo, kuraza kukaronka inyishu kuri buri kibazo cyose. Ukwizera gutunganye gufatira imana ku ijambo. Murabona, databuja wacu n'ukwizera gutunganye muri we bishobora kuganza ibintu byose ducamwo n'ibintu byose bidushikira. Murabona, uko kwizera gutunganye kw'ijambo ry'Imana kwimbitse muri Yesu Kristo niko shebuje ko abantu byose kugenzura kukaganza ibintu byose dushobora gucamwo. Ariko birakwiye ko uko kwizera kuba gushuhijwe na mwemu mubare, ko gushuhijwe n'urukundo, kuko ukwizera kutagira urukundo ntacyo bivuze kandi ntacyo bikora. Murabona nk'akarorero, umuhungu akiri muto n'umukobwa akiri muto, nk'akarorero, imitima yabo, umutima w'umwe uterera ubundi, ariko bategereza kuba bizigirana, kandi urukundo nirwo rubashira hamwe. Murabona, ni nako bimeze kuri ibi bintu nyene hamwe n'Imana, kugura n'Imana. Ni urukundo nirwo rudushira hamwe. Nimba uwo mukobwa afitiye icizere uwo muhungu akamukunda, niko binameze no mu rundi ruhande. Nimba dufise urukundo tugira n'icizere, kandi ni nako bimeze ku bintu byo mu buryo bw'imwemu. Ni ikintu cokori, kuko kubera yuko tuba dukundana bamwe ku bandi. Imana yaradukunze, natwe dukunda Imana, nta kundi kuntu byogenda. Nico gituma dufise ukwizera uko yaremye muri twebwe kubw'ubuntu. Nivyo nico gituma kwizera n'urukundo birajana. Kwizera ntigushobora gukora atarukundo. Oya, urukundo ni igisabwa ca ngombwa ku bijanye no kwizera gutegerezwa gukoreshwa. Rero twebwe dushikanirwa umwami kugira ngo wenyene ubwiwe ashobore gukoresha uko kwizera muri twebwe, kugira ngo amasezerano y'Imana ashobore gusohoza mu buzima bwacu. Nivyo murabona, turashobora gusenga tukamenya ko Imana ariyo kwizigirwa ku ijambo ryayo. Basi abantu babiri baba bagiye kubakana, barakundana, atari mu byiza gusa, ariko no mu bintu nabyo bitabanezereje. Ariko ibyo nubwo rimwe bica mu bigeragezo, ntacyo bitwaye. Igihe cyose hari urukundo, haguma ukwizigirana, umwe yizigira uyundi. Murabona, nimba mwino si abantu bashobora gukundana bamwe ku bandi bagara hamwe, mbega ntibirushirije yuko Imana ishaka kwifatanya natwe mu rukundo rwayo? Murabona, Imana
de la saleté. yabakuye mu bintu byose, mu myanda yarabatunganije, yarabakunze, yabakunze urukundo rutunganye. Murabe ikintu mwari muri ubwa mbere, murabe n'ikintu muri uyu munsi, murabe mbega ntimushobora kugira icizere, ukwizera uwabakunze nk'uko, mbega ntimushobora kumugira icizere mukaba muzi yuko ijambo ryiwe ari ukuri. Eh bien, rero il m'a tiré de là. Il vous yankuye hariya, du péché. yabakuye mu cyaha. Et c'est pourtant notre témoignage. Nubwo biri uko, niyo ntahe yacu yuko yadukunze, nk'uko uriya mugore yabivuze, yakoze avuga ngo sinde icyo nategerezwa kuba, ariko singere n'icyo narindi. Murabibona On est peut-être ainsi kombure uko niko bimeze kuri twebwe, ariko Imana yaradukweze idukura hariya. Ubu rero turi hano kugira ngo ishobore kutugira ikintu ku bw'icubahiro c'izina ryiwe, ikintu gitunganye, ico ubwayo irema muri twebwe. Kandi twabonye urufatiro, bâti là-dessus. twubatswe kuri rwo, kandi turabizi yuko Imana niyizigwa ku ijambo ryayo. Amen. Ntimugire ubwoba bwo gufatira Imana ku majambo yayo. Amen. Dieu s'en tient. Imana ihagarara ku bintu ivuga, nirwo rukundo rwayo. Ce qui peut nous Ntaco bitwaye ikintu cyose cyo dushikira, n'urukundo ibintu byose ducamwo qui tient bon. nirwo ruhagarara neza. Imana iradukunda, turayikunda, kandi twizera ibyo yavuze, Il attend aussi. kandi Il entend aussi ce que nous inumva ibyo tuyibwira. Ukwizera gutunganye kuratunganye nyene, kurera, kandi bifatira Imana ku ijambo, mu rukundo rw'Imana. Ubu rero muvuze vous aimez votre mari, yuko mukunda umugabo wanyu, lui faire confiance. mutegerezwa kuba mumwizigira. Ne ferait rien de mal. Aho rero nta kintu na kimwe kibi mwokora. Comment Ubu rero ni gute pouvez-vous prouver? mushobora kugaragaza yuko mu by'ukuri mukundana? Bien sûr, Nibyo, si quelqu'un est fidèle, umuntu iyo ari umwizigirwa ku mugore wiwe, fidèle à son mari, nawe uwo mugore akaba umwizigirwa ku mugabo wiwe, véritable amour. ni ikimenyamenya cy'urukundo nyakuri. Ni nako bimera ku bintu byo mu buryo bw'impwemu. Le véritable amour. Urukundo nyakuri rugaragazwa mu bwizigirwa no kwizigira ibyo tuba dufise hagati yacu, kandi ibyo dukora birabigaragaza. Nous avons cette foi parfaite. Tugira uko kwizera gutunganye Parfaite. mu ijambo ritunganye, C'était le cas. nk'uko Jésus. byari bimeze kuri Yesu. Ubu rero nimwumvirize neza, Par sa foi en sa parole, biciye ku kwizera mu ijambo ryiwe, est vaincu. byose biraneshwa, urupfu, ukuzimu, byose. Turabizi yuko Imana ni Imana, Une foi parfaite. kandi ukwizera gutunganye mu Mana itunganye bizonesha byose. La maladie Ingwara pas exister. ntishobora kubaho imbere yayo, Rien. nta kintu na kimwe gishobora kuba gihagaze imbere yayo. La puissance émanait des apôtres. Ubushobozi bwava mu Nous ntumwa. savons que les malades ont été guéris. Turabizi yuko abagwayi barakize, kandi ibintu bikomeye bihambaye byarabaye biciye ku bikorwa byabo, ku ntoki zabo, kuko umwami yari muri bo kandi yemeza ijambo Mystère. ryabo biciye ku bukozi bwabo. Parole est maintenant. Murabona en nous. ijambo ubu rero riri muri twebwe. Si mes paroles. Yaravuze ngo ijambo ryanje ntiryaguma muri mwebwe. Murabona Bénédiction. umugisha utegerezwa kugaragazwa. Murabona ibintu ushaka kuvuga, Ne supposez pas. si ibintu mwibaza gusa, C'est simple. Mais vous le savez. ahubwo muba mubizi, C'est une substance. ni ibifatika bihari. Ntimufata gusa ko bimeze nk'uko, ahubwo muba mubizi ko biri uko nyene, ni urubuto ruba ruri ngaho. Yesu yaravuze ngo nimwasambura Ressuscite. uyu mubiri nzowuzura. Voyez, il savait. Murabona yari abizi, Les Écritures disaient. yari azi icyo ibyanditswe bivuga, C'était écrit. kuko byari byanditswe Je ne permettrai pas ngo que mon sein. sinzokwemera yuko uwera wanje abona ukubura, abura. Murabona nibyo, Dawidi yari
umuhanuzi yari yarabivuze. Yesu yari abizi yuko iryo jambo rifatiye kuri we, nicyo gituma yashobora kubivuga. Namwe mushobora kugira icyo cyizigiro gitunganye mu ijambo ritunganye ry'Imana, kandi ibyo bitegerezwa gushika. Yaravuze ngo musambure uru rusengero. Murabona, iko niko byari byanditswe ngo sinzemera ko uwera wanje agira abora. Yari afite icyizigiro byuzuye yuko azonesha ukuzimu n'urupfu, kuko yari yaje azanywe n'ibyo. Murabona, yaravuze ngo nzoruhagurutsa, nibyo nzogubaka. Nimba muri abakristo mufise umugisha kandi mufise uburenganzira ku mugisha wose uza kuri mwebwe biciye gucungwa kwa Yesu Kristo yabapfiriye. Nibyo mufise uburenganzira, si ibyo gusa mwibaza, si ibyo mwemera gusa, ariko ikimenyamenya cy'uko ijambo ry'Imana ari ry'ukuri, kandi yuko isezerano ryose ritegerezwa gusoza. Byose biba bineshejwe mu kwizera. Rero ikintu cyose Yesu yavuga, Imana yarakigaragaza. Murabona, ijambo ryiwe ryari ijambo ry'Imana, kandi dufise ibyo byanditswe nyine uyu munsi. Yesu aravuga ngo mubwiye uwo musozi. Murabona mbega ibyo ari byo ibishako byinjira bikimbika cyane muri mwebwe. Nibyo ni ibyo bintu nyine yarabizi yuko ahimbaye Imana. Yarazi icyo ijambo ry'Imana rivuga, yarazi igihagararo ciwe, kandi mubone ko yarumvise havugwa ngo uyu ni umwana wanje nkunda, akamimbara rwose. Muri we nta gutsindishwa na kumwe ko ari kuri muri we. Murabona, ubu rero nimba muri abahungu n'abakobwa b'Imana, hanyuma hakaba ari uguhimbara Imana kuri muri mwebwe, aho rero nta kidutsindisha muri twebwe. Amen. Aho rero natwe ntitugira ikidutsindisha muri twebwe. Amen. Ahubwo dushobora gufatira Imana ku ijambo ryayo, tukaba tuzi yuko ibyo bitegerezwa gushika. Aravuga ngo igihe mubwiye umusozi ngo nuvegaho utagwe mu kiyaga, ibyo birashika uko nimwizera. Nimba mwizera yuko mwahawe ibyo mwasabye, nimba mwizera yuko mwamaze kuronka ibyo musaba, nibyo. Ubu rero muba mumaze gushira ku ico gihagararo cyo gushira ijambo ry'Imana mu bikorwa, ariko birakwiriye yuko aba icyo cyizigire, icyo cyizere, uko kwizera nyakuri gufatika by'ukuri. Ndabizi yuko ari ukuri, jewe unabibayemwo, kandi Imana yarabyemeje. Ndi cyabona cyoko ijambo ry'Imana ryasoje mu buryo bwinshi butandukanye. N'iby'ukuri we nk'umuremyi arengeye ibyaremwe byose, kandi aba ahari mu ijambo ryiwe, aba ari ngaho, aba ahari mu ijambo ryiwe kugira ngo aryemeze. Yaravuze ngo nimwabwira umusozi. Murabona, yaduhaye ububasha buva mu kwizera. Ibyo yavuze ni iby'ukuri. Mbega twategerezwa guhagarara he? Uko kwizera gutunganye atari iyerekwa. Vuga ibyo ijambo ry'Imana rivuga, vuga ibyo ijambo rivuga, kandi ibyo bitegerezwa gushika. Muvuge gusa nk'uko yambwiye ngo bwira udukima uduhamagare tubeho udukwavu tw'ishamba. Inshuro rimwe, kabiri, gatatu byameze nyene nk'uko yabimvugishije. Murabona,
est aussi puissante. ijambo ni iry'ubushobozi nk'uko ryari riri igihe ubwiwe yarivuga. Ibintu byose bitegereza guca bugufi bikemeza bikihuza n'ijambo ryayo, bitegereza kumera nk'uko ijambo ryayo rifise ubushobozi bwo kurema, bitegerezwa gushika. Ibyo yavuze mu ijambo ryayo bitegerezwa gushika, nibyo bitegerezwa gushika, kuko uko niko vyanditswe. Kandi biciye kuri uko kwizera turaramura amaso tukaraba uwapfuye adupfira ku musaraba i Golgota. Ayo masezerano yiwe ni ego kandi ni amen. Mwizere yuko mwamaze kuronka ibyo ijambo ry'Imana ribasezeranya, kandi ibyo mutegerezwa kubihabwa. Murabona, murabe ko yakoreye abandi kiriya gihe kera, kandi nabyo akora uyu munsi. Yasezeranije ibyo nyene, kandi ibyo bintu nyene biraba biciye kuri iryo jambo nyene, biciye kuri uwo mwemu nyene, nk'uko abivuga muri Yohana 14:12 no muri Mariko 16 no muri Mariko 11 n'indi mirongo yose. Murabona niko byaserutse nka kiriya gihe kera, mu isezerano rya kera no mu isezerano rishasha, kandi yagaragaje biciye mu mwuzuro w'ijambo ryiwe ryose. Murabona yuko Kristo ni mwemu yera. Kristo ni mwemu yera. Ijambo Kristo bisobanura uwasizwe. Kristo yari umusigwa. Ni bande babizi ko bimeze ari uko bimeze. Yarasizwe, asigwa mwemu yera. Murabona kuko Bibiliya ivuga mu byakozwe n'intumwa yuko Yesu w'i Nazareti yasohotse agira neza abantu, yarasizwe mwemu yera. Ubu rero dusizwe n'uwo mwemu yera nyene w'Imana, dusizwe n'umwami mw'iyi minsi ya nyuma. Turabasizwe b'umwami mw'ino minsi ya nyuma, kugira ngo ukuzuka kwa Yesu Kristo mu buryo bushasha bishobore kwemezwa nk'ibintu by'ukuri bihari, kuko aba muri twebwe mu mero ya mwemu yera, agendagendera hagati mu bwoko bwiwe, mu mugeni wiwe, akora ibyo yakoze, kandi akadutegura uko adutegurira amazimano y'ubukwe. Bya bimenyetso nyene, ya Mana nyene, rya jambo nyene, kwa kugaragazwa nyene kwa ya Mana nyene. Ndabyizera n'umutima wanje wose, kandi ndabibona. Ni igifatika, ni ijambo rirema, ni ukwizera gutunganye. Mwiyumvire gusa ku byo umwami yakoze, murabe, ni ukwizera kurengera byose. Murabona ya nkingi nyene y'umuriro iri hagati muri twebwe, bya bindi nyene biraba, kandi abantu bategereje gushinga intahe mbere na siyanse yategereje kubishingira intahe. Mbega ni kangahe ubwa mbere byagaragajwe imbere y'uko n'ibimatanije ndwi byuguruka? Byaranditswe mu binyamakuru bya burindwe. Murabona ko mwemu yera yabishuye imbere y'igihe. Mwese murabezi, ni iyo Mana nyene, kandi n'ijambo ry'umwami rirakarishe gusumba inkota y'ubugi bwomi, irinjira igatandukanya imwe muri ubugingo inyama n'imisokoro. Mwemu wiwe ari hano, ndabizi. Ukwizera gutunganye kurazana gukugwa n'ijambo ryiwe na mwemu wiwe. Raba, dutegerezwa gushika kuko kunengeserezwa ko kwizera nka tuve mu bwoko bw'Imana, tugeze ahantu tugira tuve mu bihe tuje mu bihe bidashira. Murabizi ibyo Imana yakoze mu minsi ya Nowa, ibintu yakoze mu minsi ya Sodomu n'Igomora, ibintu yakoze mu minsi ya Yohana Umubatizi. Ariko ubu hagati mu bizera igihe cashitse kugira ngo ukwizera gutunganye gushobore kugaragazwa.
pour la manifestation kugira ngo parfaite de ce bigaragazwe verset et pour la byamwe mu yera révélation pleine hagaragazwe ijambo ryuzuye nimwiyumvire gatonya kuri ibyo murabona c'est le même Dieu niyo mana nyene niryo jambo nyene kandi ni ijambo perce ni ijambo niryo ryinjira rigakora rirakarishe gusumba inkota y'ubugi bwose kandi ritandukanya impwemu n'ubugingo inyama n'imisokoro amagufa n'imisokoro murabona ko ijambo ni imana et elle discerne, kandi rirarobanura elle décide. La parole riragena en toute ijambo rifata ingingo zose muri twebwe ni iry'ubushobozi kandi rifite inkomezi rirakora mu buryo buhagije haleluya imana ihimbazwe ko yatumye iri jambo riba rizima mu mitima yacu kandi turabizi que la parole parfaite yuko ijambo ritunganye ryaragaragajwe kugira ngo ritegure ubwoko butunganye ku bw'izamurwa ritunganye mu kwizera gutunganye se tenant dans une foi parfaite. bahagaze mu kwizera gutunganye murabona yuko yakoze ibyo bintu byose rero raba yuko turashobora guhaguruka tukaduga mu kwizera gutunganye mwe mu wiwe ari hano ibyo murabizi Il ne vous reste qu'une chose à faire. hasigaye ikintu kimwe gusa mwokora ni ukwizera mukemera Ça, vous le savez. ibyo murabizi mbega murabyizera Eh bien, rero il sait toutes choses. azi ibintu byose Ce qui est, ce qui sera. ibyari biri ibihari ibizoza arazi ibyo mukeneye Croyez-vous mbega murizera qu'il sait tout. murizera yuko azi byose Croyez-vous murizera yuko azi ibintu byose haba ku bana banyu haba ku bwanyu moi, que ce soit ibyo ari byo byose haba ugukira indwara ibyo ari byo byose a été byose déjà préparé. byamaze gutegurwa bitegurirwa mwebwe Oh, Oh, quand je porte ton nom, igihe niyumvira ku nsenze nyinshi izo imana yaduhaye no gukira kw'indwara kwenshi n'umugisha mwinshi uwo imana yatanze ku bwo buntu crois-tu que tu peux être guéri de ton diabète? mbega urizera ko ushobora gukira diyabeti yawe Bien sûr, tu ne dois pas t'inquiéter. nibyo ntukwiye guhagarika umutima urafise umwana ategerezwa kubagwa uwo uvuye i chicago murabona Quelle est la puissance de rafraîchissement qui agit mbega nube bushobozi buriko burakora et discerne tout parmi nous? bukarobanura byose hagati muri twebwe Le crois-tu? Bien sûr, mbega urabyizera nibyo ni umugore yicaye hariya tu as été opéré des yeux. nawe wabazwe amaso Ne t'a pas fait de bien. ibi ntibyigeze bikugwa neza taha iwawe uramaze gukira raba ni madamu Beckenbaum nawe Pour wasabye ni kubwo umwana wawe umwuzukuru wawe mbega urizera ko imana iguha ibyo uri kurasaba muganga yaramurabye yaramusuzumye hari ikintu afise mu maraso dans une mauvaise situation. amerewe nabi cyane Tu ne savais pas quoi faire. ntuzi icyo gukora Voici maintenant ariko raba ubu rero la puissance vivifiante de ubushobozi bugira ubuzima bw'imana hariho umugore yicaye hariya naho mbega urizera n'umutima wawe wose Alors, rero ton mal d'estomac te quittera. ukubabaza kwawe mu mushishito birakuvako Hélène. madamu Lou Ellen amen Une femme est assise ici. hari umugore yicaye hano nawe yambaye amarori De l'arthrite. agwaye arthrite Levez la main gauche. Tu es guéri. biramugoye gutarika ikiganza cyiwe cy'iburyo wamaze gukira Vous voyez ce que je veux dire? murabona icyo ushaka kuvuga hano hari umugore wo muri ohio Un cancer de l'œil. agwaye kanseri mu jisho mbega urizera ko imana iza gukiza Elle vient. avuye Akron Ohio Tu crois maintenant? ubu rero urizera nibyo Tu peux la voir. urashobora kubironka mbega ibyo ni biki oh imana ni iy'ubushobozi C'est la puissance. ni ubushobozi buzima bw'imana murabona hariho umugore hariya ni umuganga umuforomakazi Dans l'épaule. hari ikintu afise mu bitogo imana yamaze gukiza izere byakire Eh bien, nous n'avons pas distribué de cartes de prière. ntitwageze dutanga amakarita yo gusengera abarwaye nta nayo dukeneye Combien sont-ils ici? ni bangahe bari hano abo dutegerezwa gusengera ijambo ry'imana rirahagije mu buryo bw'ubushobozi ni iby'ukuri C'est déjà manifesté. ryamaze kugaragara
Combien y en a-t-il encore pour lesquels nous devons prier? ni bangahe buba bahari bategereza gusengerwa turaza kugerageza gusengera bose. Oh, la parole du Seigneur est plus Oh, tranchante ijambo ry'umwami rirakarishe gusumba inkota y'ubugi bwose, ni ijambo ry'Imana. La croyez-vous tous? Mu byizere mwese turaririmba twese ngo muganga mukuru aratwegereye. Et pendant que Mu gihe iyo ndirimbo iriko iraririmbwa muganga mwiza turashaka gusenga, ndiyumvira inshuro rimwe i Fort Wayne aho umwana muto umukobwa yakize, la mère aho nyina levée d'un bond yicaye kuri piano ariko arabuza, yahagurutse yihuta, hanyuma iyo piano kubandanya ivuza ngo muganga mwiza aratwegereye, mpwemu yera yaje amanuka ku ikoraniro ryose, byari iby'igitangaza, byari byiza cyane. Ubu rero souvenez-vous, mwibuke, croyez maintenant ubu rero mwizere, la foi. ukwizera gutunganye. La Bible dit Bibiliya iravuga ngo ibimenyetso bizogenda bikurikira abizeye, abagwaye bazokira avoir reçu la inyuma y'uko barambitse ku ibiganza. que je vous le prouve, Raba ko ndabibagaragariza, que vous croyez ou que vous ne croyez pas, c'est maintenant. mwo kwizera mutokwizera, aha niho bigiye kugaragarira yuko Imana ishobora guheshura ikemeza ijambo ryayo. Vous savez maintenant ce que la Bible dit. Murazi ico Bibiliya ivuga. Le Ubu rero ni mubikore, mwizere ibyavuzwe. Imana izosoza ibyanditswe. Turaza gusiga amavuta bose, tubasengere bose, abizera bose nibasenge, baje hamwe mu masengesho imbere y'Imana, tandis que nous imposons les mains à chacun. mu gihe tuza kurambika ibiganza kuri umwe wese. Voici, j'espère Ehe, que vous avez tous progressé dans la foi. ndizigira ko mwese mwateye intambwe mu kwizera, Vous acceptez kandi yuko le défi de cette heure. muza kwemera agahigo kw'ino saha Dans la foi. kugira ngo mube abatunganijwe mu kwizera. Murashobora guca agahigo Satani kandi ategerezwa kuvaho. Nibyo Parole de Dieu ijambo s'est faite chair. ryambaye umubiri muri mwebwe, ryambaye umubiri muri jewe, ijambo ry'Imana, umuganga mukuru. Ubu rero aratwegereye, turunamika imitwe yacu. Mwami Yesu, uri umuganga mukuru, niwe utwegereye, nigisha ijambo ryawe kandi narigaragaje. Uri wa wundi ejo hahise, uyu munsi n'ibihe byose bidashira, ntushobora kunanirwa, ntiwigeze na rimwe unanirwa. Mwami uri wa wundi nyene, Puissiez-vous maintenant vous kandi mushobore kurambikana ko ibiganza, umugisha w'Imana ube kuri mwebwe. Egera hano Mwami Yesu, ubure turi hamwe twunze umutima mu masengesho kandi dusiga amavuta abagwayi, kandi washatse wowe ubwawe ukomeza ijambo ryawe inyuma yuko waremye ukwizera ugutunganye. Irindi rimwe raba uremwe hejuru, uheshure ukubano kwawe. Irindi rimwe Mwami wogure amaso yabo kugira ngo babone ibyo ukora muri uwo mwanya, muri kino gihe. Ntihabe umuntu n'umwe abanza kugendera mu kutizera, ariko bose babone ukubano kwa Yesu Kristo nk'uwazotse. Ubitange Mwami, mu izina rya Yesu, amen. je vous mets au défi. Ndabaca agahigo mu izina rya Yesu Kristo. Mu gihe muza guca hano mu murongo wo gusengerwamwo, muzanane ukwizera gutunganye, mwakire ibyo Imana yabasezeranije mu ijambo ryiwe. Nimba hari ikintu nigeze kubasaba, ubu rero nimwizere. Mbega noba narabwiye ikintu na kimwe mu izina ry'Umwami kitigeze gusohoza? Mbega noba narigeze na rimwe ndababwira ikintu Imana itigeze yemeza? Murabizi yuko uko ari ukuri.
imana yarabyemeje, ndabibabwira nimwizere, imana irabakiza. Aho rero mu gihe muriko muraca hano ibiganza mukabirambikwaho mugasegwa amavuta, abantu bose mwese mubyizere muze hano, imana irahari hano kugira ngo ibakize mwese. Ukwizera gutunganye kuragaragara hagati muri twebwe, kandi umwami Yesu yarabyemeje. Aba bene data nibaze hano bafatanye natwe twese mu masengesho, buze rero baze bose, mu gihe abandi bariko baririmba ngo umuganga mwiza mukuru ari hano aratwegereye. Ni iby'igitangaza ibyo Imana ikora hano. Imana ihimbazwe, nimwumvirize kandi muze ubu rero muririmbe umuganga mukuru ari hafi yacu, Yesu umugwaneza w'agaciro. Ubu rero ntibyumvikana neza, Mwendata Branham ntiyumvikana neza ntari kuri mikoro, kuko yamanutse gusengera abagwaye. On entend quand même twumva ngere Mwendata Branham avuga asubiramo ngo mu izina rya Yesu Kristo ndagushize ko ibiganza uko ijambo ry'Imana rivuga, ronka ugukira kwawe, ronka ugukira kwawe. Mon cœur chante, umutima wanje uririmba unezerewe, Yesu Yesu Yesu. Là aussi on pouvait l'entendre. Turashobora kubyumva, umwami Yesu agukize mushiki wanje. Que Dieu te guérisse. Imana iguhezagire igukize mwene data. Ne voulons-nous pas nous aussi toucher le Seigneur dans la foi? Mbega natwe dushaka gukora umwami mu kwizera muri uwo mwanya nyene, kugira ngo tumenye yuko ari wa wundi, ubushobozi bwiwe, ijambo ryiwe, nkemu wiwe nabyo birahagije uyu munsi, nk'uko byari biri mu gihe cy'intumwa, kandi no mu gihe aho mwene data Branham dutegereza gukora ubukozi bw'umwami. Umwami yatwaye abakozi biwe n'abahanuzi biwe, ariko yaturekeye ijambo ryiwe, kandi ubushobozi bwiwe nawe burahagije. Ahantu dushobora kuronka uko kwizera gutunganye mu ijambo ryiwe. Mwene data mushiki wanje, mugenzi wanje, aho muba muri hose, humiriza amaso, namwe muje mu masengesho muvuga muti mwami ndagufatiye ku ijambo ryawe, ndizera icyo uvuga, ndizera ibi byanditswe mu mishishagu yawe niho nkirira. Twese turabizi ibyanditswe muri Zaburi 103 ngo niwe akubabarira ibyaha byawe byose, agakiza n'indwara zawe zose. Ni ibifatika, mufatire Imana rero mu ijambo ryayo, kandi arabyemeza nk'iby'ukuri. Turabizi neza, tubikekeranya ko hahimbazwe kandi hashigwe hejuru izina ry'igitangaza ry'umwami wacu. Ubu rero tugeze ku gutunganirizwa imbere yuko tuzamurwa nk'ubwoko bw'Imana. Byose bishigwa muri gahunda mu bwoko bw'umwami muri kino gihe. Turindiriye nk'ishengero
qui est parfaite. ritunganye mu kwizera turindiriye kugira umugabane mu izamugwa. Nous l'attendons. Turabirindiriye tubihahamiye nta kintu kimwe tunyiganyiza. turabizi yuko Imana yahishuye ijambo ryiwe kandi yararyemeje kandi yararungitse kugira ngo rishobore kudukiza, Nous ne méprisons kandi ntidusuzugura ubuntu bw'Imana, ahubwo dushimira umwami yuko ce qui kubwo ibyo byose twahawe muri kino gihe, muri uwo mwanya peut toujours l'entendre. turashobora kumwumva nk'uko Sois guéri. mwene data Branham avuga ngo kira mu izina ry'umwami. mwene data akira ugukira kw'indwara kwawe mushiki wanje mu izina rya Yesu Kristo. Puissions-nous nous aussi, natwe par la prédication, biciye kuri ubwo butumwa ubwo twumvise dushobore kugira ukwizera vivante, kuzima nous ne regardons ku buryo bw'uko tudasubira kuraba imyaka aho twagwaye, ariko tugashobora gusimbukira mu kwizera tukavuga tuti mwami ubu rero wankirije ijambo ryawe ni ry'ukuri, waremye uko kwizera gutunganye, ndagushimira ku bw'ibyo. Ntimusubire kwiraba, ntimusubire kuraba ibimenyetso byanyu, ariko murabe umwami, uwo niwe yasohoje byose, yakoze byose ku bwacu mu bintu byose kugira ngo dushobore gucungurwa kandi tubohoke ku cyaha, dukire indwara. il a opéré tout yaremye ibyo bintu byose muri twebwe kubw'ubuntu. que son nom izina ryiwe soit loué. nirihimbazwe kandi rishigwe hejuru. Amen.